Haleluya, Yesu ashimwe. Bene data bakristo bakozi b'Imana, shengero ry'Imana, grupe b'amaso mwese, Yesu ashimwe cane. Ndagira ngo uyu mwanya twongere kwibukanya amajambo yavuzwe kera mw'isezerano rya kera no mw'isezerano risha. Intumwa zaravuze, umwami Yesu aravuga, byari byabanje kuvugwa n'abavugishwa n'Imana bo mw'isezerano rya kera yuko hazoza ibihe vy'imperuka. None ibihe vy'imperuka tukaba tubirimwo, ariko rero heraba abantu benshi ntibaramenya ingene bagomba kwisobanura n'ingene bagomba kwikiranura kugira ngo bahaguruke dutonde urugamba rwo kurwana. Umuririmbyi yaravuze ngo nimuvyuke kurwana mwantoreza umwami. Ndagira ngo uyu mwanya rero bene data twongere kwibukanya amajambo y'Imana. Muri no minsi ndabibutsa yuko Imana yakoze ibikomeye, yakoze ibitangaza, irashitsa rya jambo ryavuzwe muri Matayo 24 umurongo w'14, byongera kandi birasohora nkuko byavuzwe mu butumwa bwiza bwa Mariko igihimba c'13 umurongo w'10. Ndagira ngo ayo majambo tuyasome, iyo mirongo ibiri yompi tuyisome. Nitumara kuyisoma duce tumenya ico umwami Imana yacu yagombye kuvuga. Yesu Kristo avuga mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 24 umurongo w'14, ijambo ry'Imana riravuga ngo, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mw'isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Haleluya. Ubu butumwa bwiza buzovugwa mw'isi yose, buzovugwa hose, mu ndimi zose, mu makungu yose, mu moko yose, eka mu miryango yose, maze umuhero w'isi uzocuza. Bizoba ari kugira ngo bibe ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, kugira ngo ntihazagire uwireguza. Uno munsi ubutumwa burimwo buravugwa no mu bihugu bimwe byari byarasuzugwe ubutumwa bwiza. Ndababwiza ukuri yuko Imana irimwo irakora. Ejo nakurikiranye igishinga ntahe c'umukenyezi yakirijwe, yahora ari umusilamu. Ise wiwe niwe yashinze urya mugwi w'abahamasi. Hanyuma rero amaze gukura uwo mwigeme arongorwa n'umukuru w'urya mugwi w'abahamasi. Hanyuma rero Yesu aramugendera mu ntambara yabaye ikomeye cane yo mu 2012. Ico gihe Yesu aramugendera, uwo mukenyezi ashingira intahe yerekana ukuntu Yesu yamusanze. Yabonye ikimenyetso kije mu kwezi, maze noneho Yesu aramwiyereka, aramubwira ati ni jewe Yoshua mu rurimi rw'Igiheburayi. Hanyuma rero uwo mugore acarakizwa, arakira Yesu, atangura kurondeza kuri Google ahantu yoronka hari abakristo basenga, maze aronka umwe wo mu gihugu ca Egiputa, aramwishura aramubwira ati akira Yesu, umutima ahinduka, wa mukenyezi arahinduka. Rero igitumye ndabivuga ivyo ni ukugira ngo mbereke ukuntu ubutumwa bwiza burimwo buravugwa kuri aya marezo sosiyo, kuri WhatsApp, kuri YouTube, wanditse kuri Google, eka ahantu hose. Ndagira ngo mukangurire abantu kuvuga ubutumwa, gusansibiriza, mubwira abantu Yesu Kristo agiye kuza. Mushingira intahe Yesu. Hari abantu benshi bicaranye ibishinga ntahe, hari abantu bakorewe ibitangaza, bakorewe ibyiza, ariko batashima kubivuga, badashima kubiserura, badashima kuvyamamaza, badashima kuvuga ukuri kugira ngo babwire abantu ubutumwa bwiza. Yesu yaravuze yuko ubutumwa bwiza buzovugwa hose kugira ngo abantu bose bakanguke, abantu bose bitegure. Nimwumve ukuntu uwo mukenyezi yashinze intahe akavuga ukuntu biriya bihugu by'abasilamu byashiriweho, cane cane uriya mugwi witwa Hamasi, bashiriweho kwigisha babwira abantu yuko bagomba kwica umuyuda wese ahari, bakica umukristo wese ahari, kandi yuko ngo na Yesu ngo niyaza ngo azoza ngo ari wo kubagwanira. Ariko urumva yuko barazimiye. Ndagira ngo mwese bene data, abari mu bihugu bitandukanye, abari mu makungu atandukanye, mwumve ivyo bishinga ntahe. Nawe birashoboka hakaba hari igishinga ntahe wicaranye, caba gitoya caba kinini, kubera icyo udashaka kukivuga, kubera icyo udashaka gushinga intahe,
kubera ko idashaka kwemangira Yesu. Nimwumve, Yesu yarakomeje arasobanura yuko ubu butumwa bwiza bugomba kubanza kuvugwa muri Mariko gihimba c'13 umurongo w'10 haragira hati ubu butumwa bwiza bukwiye kubanza kuvugwa mu mahanga yose. Haleluya! Ubu butumwa bwiza bukwiye kubanza kuvugwa mu mahanga yose, bukwiye kubanza kuvugwa mu Burundi, bukwiye kubanza kuvugwa mu Rwanda, bukwiye kubanza kuvugwa mu bihugu by'Abarabu, kugira ngo buvugwa no muri Afrika, buvugwa no muri Aziya, buvugwa no muri Oceania, buvugwe mu karere ka Amerika na hano muri Canada buvugwe. Mwese nimukanguke, nimuhaguruke muze tuvuge. Yesu yaduhamagariye kuvuga ubutumwa. Yesu yaduhaye Bibiliya ngo tuvuge. Yesu yaduhaye Mpwemu Yera ngo tuvuge. Nimwibuke yuko bibije kuza kunganira. Haleluya! Aya marezo sosiyo aje kunganira igikorwa Imana yakoze. Yari yarabivuze mu bavugishwa n'Imana Yoweri, aravuga yuko azobanza kurungika Mpwemu Yera. Uyu Mpwemu Yera rero yatanzwe yaje kugira ngo ahabwe abantu bakanguke, bavuge, basemerere, babwira abantu bati nimwikangure. Uyu Mpwemu Yera yatanzwe yari uwo kugira ngo abantu batangure gukoresha amarezo sosiyo spirituel, batangure gukoresha izi mbuga ngurukana bumenyi mu buryo bwa mpwemu, kugira ngo abantu babanze bige gushinga intahe, bige kuvuga ubutumwa, bige gusengera abantu niyo baba bari kure. Mwene data, umuntu bamusengera niyo yo bari kure akakira agakiza, nka kujya umuntu murungikira amafaranga ari kure akakira amafaranga akagenda akayasumisha, nka kujya umuntu umubwira ijambo cyane umuhamagara ati narinda gukumbuye, ukamutasha ukamubaza uko yaramutse nuko yiriwe. Nka kurya ushobora kuganira n'uri kure, ntabwo bikiri cagiye uganira n'uri hafi gusa, cagiye wumvikana n'uri hafi gusa. Cagiye ca kera umuntu yahora ava muhira akagenda yikoreye agakemanyi, akagenda hanyuma agashika kwiremba ati agahamagara ngo yemwe ngo tugira amahoro, ngo abo kwanaka ngo muraduha. Hanyuma wa wundi nawe ati nimushike turabaye kaze. Hanyuma agashika gatura kagakemanyi za nkoko z'indumane, akagenda gatura. Hanyuma yamara gutura akagaruka akamuramutsa, akamuha agatebe kera bari bicara kutitwa dutebe tumwe dusatuye twudusonga bugari, ati karibu mwicare. Amanyegamo ntiyari bwaze canye mbere babicarika ku birago. Muri ico gihe, muri birya bihe bya kera, uko niko abantu bagenderanira, uko niko abantu bahana amakuru. Hanyuma rero agaheza akamubwira ati amakuru rero, ati mbarira amakuru, ati muhira baraho, ati umuryango baraho, undi ati baraho baragutasha, ati bagutahije. Imana ishimwe cyane. Uko niko kera bahana amakuru. Ariko rero uno munsi bene data, uno munsi ntibikimeze uko. Uno munsi abantu benshi ntushobora kugenda kumuramusa utabanje kumuhamagara, ntushobora kugenda kumuramusa utabanje kumutelefona ngo umusabe randevu ngo wumve ko azoba ari hari. Kuko kenshi abantu bafatiriwe n'ibintu byinshi. Ariko muri ibintu bafatiriwemwo, ndagira ngo ndabakangure, ndababwire yuko Yesu Kristo ari hafi, kuko yavuze ivyo yavuze birasohoye, birashitse. Ibi bihe byari byaravuzwe. Ndagira ngo tubanze turabe ingene Imana yari yarabanje gutegura mu buryo bwa mpwemu, ingene abantu bazotanga communication y'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana kugira ngo bakangure isi yose. Byari byabanje kuvugwa n'abavugishwa n'Imana Yoweri. Imana ishimwe cyane. Yoweri gihimba ca 2 umurongo wa 28. Hanyuma y'ivyo nzosuka mpwemu wanje kubari n'umubiri wose, abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'abatama banyu bazorota inzozi, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe, kandi n'abagurano banje abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ko mpwemu wanje. Imana ishimwe cyane. Aya n'amajambo Imana yari yaratumye wavugishwa n'Imana Yoweri yuko mu minsi y'imperuka Imana izozana ubusabane bw'amarezo sosiyo mu buryo bwa mpwemu, ubutumwa bwiza bwamamare, ubutumwa bwiza bukwira hose, ubutumwa bwiza bukwira hose, kugira ngo abantu bavuge ubutumwa, kugira ngo abantu
babwira abantu yuko Yesu agira agaruke. Uyu mpwemu yari yatanzwe ku munsi wa Pentekote, igihe byasohora ku munsi wa Pentekote ishengero ry'intumwa bari bateraniye ahantu mu nzu hamwe, hanyuma bose bagize batya bumva igihinda kivuye mu ijuru kiraza giturumbuka, kiraza maze ibirimi by'umuriro biza kuri umwe wese, bose bahabwa kuvugishwa mu zindi ndimi, mpwemu yera bahaye kuzivuga, abantu batangura kuvugishwa n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana avuga ngo ibyo bizoba mu minsi y'imperuka. None ibyo nivyo byabanje kuza guhera mu mwaka Yesu yadugiwemo mu ijuru, guhera umunsi Yesu yadugira mu ijuru, mpwemu yera yaciyaza. Ubu rero muri imyaka yacu hageze igihe noneho rero haza ubu buryo bwo mu buryo bwo kugira ngo abanyamahanga n'abapagani n'abataramenya Imana nabo bumve ubutumwa bwiza biciye kuri YouTube, biciye kuri WhatsApp, biciye kuri aya marezo sosiyo. Mwene data ufise telefone urimo urayikoresha iki? Urimo urayikoresha ibiki? Mbega iyo telefone nayo kugomba kuyikoresha iby'Imana? Kubera iki urimo urayikoresha ibindi? Kubera iki wicaritse ngaho? Kubera iki wicaranye ibishinga ntaye byinshi? Kubera iki wicaranye ubutumwa n'imburi nyinshi? Kandi ndagira ngo mbibutse ikindi gikomeye, hariho Bibiliya mufise mwaguze. Hari abantu benshi bafise Bibiliya ariko ntibaringo barazisomera abantu, ntibaringo barazibwiramwe abantu ubutumwa bwiza, ntibaringo baravuga ubutumwa. Ndagira ngo ikindi cya gatatu rero mbabwire, icerekeranye n'abantu bicaye mu nsengero. Ugasanga umuntu, abantu bicaye mu nsengero, insengero ziruzuye, ariko ugasanga ubutumwa bavuga ntibashaka no kugira ngo babusohore hanze, bashima kubuvugira hano nyene gusa, bigahereraho, bikaba birarangiye, bikaba biraheze. Kandi n'abicaye muri urwo rusengero bagategereza umuntu umwe babwira, yarangiza bagataha, bashika muhira bakamara indwi yose barindiriye ngo bazoza gutegereza uwundi azoza kubabwira, bagasubira bakagenda bagaterana, bakazorindira ko wa muntu agaruka kubabwira. Bama babwirwa, bama bigishwa, ariko ntibaragera kukumenya, ntibaragera kuguhabwa amadiplome, ntibaragera no guhabwa amasertifika, ntibaragera no guhabwa kuramura ngo baramugwe, kugira ngo nabo batware ubutumwa, bashikana ubutumwa hirya no hino. Abantu benshi bakuriye madini kuko babahenze, bababwiye ngo muzoza muraza mwicara tubabwira, muzoza muraza mwicara tubigisha. None mubigisha ibiki? Mbega ibyo mubigisha kubera iki mubigisha hanyuma ntimubasohore ngo mubabwire muti nimugende mwamenye? Yesu yigishije abigishwa imyaka 3 n'igice, arangije arabasohora. Imana ishimwe cyane. Nimwumve icyo Yesu yatumye abigishwa inyuma y'imyaka 3 n'igice. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Oh, Imana ihabwa icyubahiro. Yesu atuma abigishwa. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Yesu atuma abigishwa. Haleluya. Matayo igihimba 10 umurongo wa 5. Abo 12 Yesu arabatuma, arababarira ati ntimujane inzira ija mu banyamahanga canye mu bisagara by'Abasamariya, ariko muje mu ntama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Uko mugenda kose mwigishe mutubwami bwo mu ijuru buri hafi. Haleluya. Yesu yabanje gutuma abigishwa biwe mu Bisirayeli. Bari abigishwa 12 bose batumwe mu Bisirayeli gusa, batumwe Yudaya, batumwa mu Bisirayeli mu miryango 12 gusa. Ntabwo bari bemerewe kuja handi, nta nubwo bari bemerewe gukiza umugiriki canke umupagani, ntibari bemerewe gukiza umurundi canke umunyarwanda canke umukongomani, ntibari bemerewe gukiza umukanadiye canke umunyamerika, bagomba gukiza umwisirayeli gusa. Nimwumve iryo jambo, nimwumve yuko twebwe twagiriwe ubuntu bugerekeranye n'ubundi, twagiriwe ubuntu n'imbabazi. Ntabwo twari abantu b'Imana. Kera ntitwari bwemerewe guhabwa ibi byasezeranywe, kera ntitwari twemerewe. Imana yari yabanje gutuma mu Bisirayeli gusa ko aribo bagomba gukiza, kugira ngo babakize babatabara. Imana idutabara. Nuko rero hanyuma rero haza kugera igihe rero intumwa zimaze gutangura gukora, zimaze guhabwa mpwemu yera. Hanyuma Yesu amaze kuduga ashitse mu ijuru, arungika mpwemu yera. Hanyuma abigishwa biwe rero
bahabwa rero gutwara ubutumwa mu mahanga yose no mu miryango yose no mu moko yose ndetse no mu ndimi zose. Ariko nanoneho rero Yesu aza gutuma mwihariko intumwa yongeweko kugira ngo aze kubwira abanyamahanga. Uwitwa Pawulo amutuma ku banyamahanga, ariko intumwa 12 Yesu yari yabanje kuziha misiyo yo kugira ngo zije kubwira Abisirayeli gusa. Imana ihabwa icubahiro cyane. Umurongo w'indwi watubura avuga ngo uko mugenda kose mwigishe muti ubwami bwo mwijuru buri hafi, mukiza abarwaye, muzura abapfuye, mukiza abanyamibembe, musenda abadayimoni, mubihere ubusa, mubitangira ubundi. Imana ishimwe cyane. Mubihere ubusa. Iyo telefone wayihawe siyo wavukanye, iyo Bibiliya waguze siyo wavukanye. Wewe wisanzuko uri kiremwa, uri umwana w'Imana. Korera Imana so data mana Yesu Kristo akubambiwe ku musaraba. Korera umwami wawe wabiherewe ubusa, wabiherewe ubuntu. Nimba warabiguze, none wabiguze uzi byavuye he? Wowe ubwawe waremwe nande? Erega turabe Imana, nimuze dukorera Imana. Twacungwa amaraso, twacungurwa amaraso y'igiciro kinini, nimuze twemere gukorera umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Vuga ubutumwa, bwira abantu yuko Yesu agiye kugaruka. Nimuburire abantu, mubwire n'abo bantu bataramenya Imana n'ayo madini yayavye yazimiye, mubabwire bahindukire. Murumva n'uwo muntu yashinze intahe agashingira intahe imiryango yiwabo, akababwira ati nimwihane, nimwihane, nimuhindukire, nimuve muri ayo madini y'ubwicanyi yo kwicana, ashigikira ubwicanyi, ngo umuntu yakugiriye nabi ngo utigeza kumwihora, ngo kandi mumwihoye ngo nta cyaha ngo ubukoze. Niko idini ry'Abasilamu ryigisha. Ariko uwo mukenyezi murumva yuko ise wiwe ari we yari yashinze uriya mugwi wa Hamasi. Hanyuma rero aza kurongorwa ku mukuru wa Hamasi, ariko Yesu aza kumugendera. Ndagira ngo mbabwire yuko hagiye kuza igihe aho Yesu azokoresha izuba n'ukwezi. Agiye gukoresha izuba n'ukwezi, aho aya marezo yose yazora mukananiraniye, aho aya masatelite azora mukananiraniye, aho aya matelefone azoba abantu batakiyakoresha, abantu bazaba bamaze gufatwa mpiri batakibasha kuvuga kuri telefone. Imana ntizohagarika, igiye gukoresha izuba n'ukwezi. Imana idutabara. Imana igiye gukoresha izuba n'ukwezi kubera yuko abantu badashima kuvugira Imana. Imana igiye gukoresha izuba n'ukwezi nk'uko wavugishwa n'Imana Yoweli yakomeje abidusobanurira muri iki gihimba ca 2 umurongo wa 31. Haravuga ngo izuba rizocura umwiza n'ukwezi guhinduka amaraso, hataraza uwo munsi mukuru uteye ubwoba w'Uhoraho. Imana ishimwe cyane. Ibi bijya hejuru by'ibyaka izuba n'ukwezi ubu nivyo bigiye kuramukirwa, bibanze navyo bivuge bibure bitanga umuburo, kubera ko harabanje gutangura igikorwa gikomeye cyane catangujwe na Mpwemu Yera. Yatanguje ishengero, aritanguza kuri wa munsi wa Pentekote. Uno munsi nta muntu numwe adafise uburenganzira bwo guhabwa Mpwemu Yera. Nta numwe. Mwese mwarahawe Mpwemu Yera, mwese mwarahawe gusoma no kwandika, mwese mwarahawe kugura amatelefone, mwese mwarahawe kugura Bibiliya ku buntu. Ubwa mbere zari zibujijwe, zasomwa n'abaherezi canke abapretre, abapadiri gusa. Ariko no munsi nimugende murabe ziradandazwa ku buntu kandi ku giciro gitoya. Ariko rero ninde yovuga ngo ntiyahawe Mpwemu Yera? Nimba utahawe Mpwemu Yera, ubanza uvuge yuko utarigera usoma Bibiliya na rimwe. N'utarayisoma yarayisomewe. Mpwemu Yera yaratanzwe kuko Bibiliya turazisoma kandi tukazisomera abantu. Ntibirabuzwa, nta urabyihaniza. Hari ibihugu byatanguye kubyihaniza. Mu Bushinwa ntiwemerewe kugura Bibiliya, ntiwemerewe kuyitunga, ntiwemerewe kuyisomera abantu. Mu Bushinwa ntiwemerewe kuvuga izina rya Yesu ngo rivugire mu ruhame. Hari ibihugu utemerewe kubwira abantu ngo nimwihane Yesu agiye kugaruka. Ariko mwene data, wowe uratinya, uracatinya, utinya iki? Mbega gutinya kuvugira Yesu kubw'ibyaha byawe? Bihebe, bisiribange, bihonyange. Tinyuka, rinduka, haguruka, sohoka muri ako kazi ko kibohero urimwo uvuge, kuko haracari umwanya tugiriwe ubuntu n'Imana wo kuvugira Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane.
hagiye kuza igihe izi rezo sosiyo zihagarikwe, nk'uko mubona abantu benshi bamaze gutinya kuvugira Imana kandi barahawe mpwemu yera. Hagiye kuza igihe n'ama rezo sosiyo ahagarikwe kubera ko mwahawe telefone nyinshi, ugasanga umuntu wese agenda na telefone, ariko ntibazikoresha mu kuvuga ubutumwa, bazikoresha ama business, bazikoresha ubusambanyi, bazikoresha ibyashara, bazikoresha mu kuganira amajambo y'ibitetereza, amagambo y'ubupfu, bakoresha kuvuga ibiteye isoni. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko izi telefoni byazo bigiye kurangira, izi telefoni byazo bigiye kurangira. Ubu rero hagira ngo haze ikindi gihe kidasanzwe, kubera yuko abantu bananiranye. Ubu rero hagiye gukoreshwa ivuga butumwa rikoreshejwe izuba n'ukwezi. Izuba ngo rizohinduka amaraso, ukwezi kuzohinduka amaraso, maze izuba ryiraburanirwe. Imana idutabara ngo hataraza uwo munsi mukuru hambaye kandi uteye ubwoba w'Uhoraho. Hagiye kuza ibihe bidasanzwe, kubera ko abantu baraburiwe, barabwirwa, none byaranse, byarananiranye. None hasigaye iki mwene data? Wumva hasigaye iki? Imana idutabare, Imana idutabare. Yesu Kristo yaraduhaye misiyo yaduhaye igaragara neza mu majambo Yesu yasobanuye mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 28. Haleluya! Yesu asezera abigishwa biwe, yongera ababwira misiyo idasanzwe. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Matayo 28 umurongo wa 18. Yesu arabegera arababwira ati, jewe nahawe ububasha bwose mwijuru no mwisi. Nuko nimugende muhindura amahanga yose, abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya mpwemu yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Haleluya! Twibuke ku bwa mbere Yesu Kristo yari yabanje kubabwira ati, ntihagira ahandi muja, ntimubwire uyundi muntu n'umwe atari umwisirayeli, ntimukore ibitangaza ku bandi bantu atari Abisirayeli, ntimusengera abandi bantu atari Abisirayeli. Ariko hano ho Yesu Kristo ahawe ububasha ku bantu bose, ahawe ububasha ku mahanga yose, ahawe ububasha ku bapagani, ahawe ububasha kuri jewe no kuri wewe. Akira Yesu Kristo mu mutima wawe. Yesu aragufise ku bubasha yaraguhawe. Yesu yarahawe urupfunguruzo rwo kwinjira mu mutima wawe. Yesu yarahawe ububasha bwo kwinjira mu mutima wawe, agasohoka akinjira. Hakujya yinjiye mu nzu yaha abigishwa bari bateraniye, agasanga biyugaranye, ariko Yesu yarinjiye. Yesu yarinjiye. Imana ishimwe cyane. Yesu yarinjiye, yongera arababwira ati, amahoro y'Imana abane namwe, ati nimwakire mpwemu yera. Nuko rero hano Yesu atanze misiyo atari yo mu Bisirayeli gusa, atanze misiyo mu mahanga yose, atanze misiyo mu miryango yose, atanze misiyo mu moko yose, atanze misiyo mu ndimi zose. Yesu arababwira ati, nimugende muje mu bihugu byose, muhindura abantu, mubabwire yuko bose bagomba kuba abigishwa banje, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umve ndi kumwe namwe gushitsa ku muhero w'isi. None nimuhindura abantu, nimubatiza abantu, nimwigisha abantu, nimusengera abantu, nimubabwire bihane, nimubabwire bakire Yesu, bizere, bamenye ko Yesu ari hafi ku rugi. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Imana ihabwe icubahiro cyane. Ndagira ngo uyu mwanya rero dusengere iri jambo ry'Imana. Mwene data, umvise ubutumwa, cyubushirako nimba ufise igishinga ntawe ukivuge, nimba ufise intahe uyivuge, nimba ufise ubutumwa buvuge, uburyo bwose ufise ubukoresha, ubwira abantu ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubwira abantu yuko Yesu agiraze gutora ishengero, ageze gutora umugeni, agiraze gutora abera. Nimwiyeze mu mitima, Yesu araje, ubwami bw'Imana buregereje, ubwami bw'Imana buri hafi. Reka dusenge Imana. Data wo mwijuru, Mwami usumba byose, ndagushimiye ndagukengurukiye cyane muri aka kanya, kuko ari wowe utugirira neza, ari wowe utugiriye ubuntu, uduhaye gukanguka, uduhaye kubwirwa ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icawo n'amahanga yose. Uno munsi ubutumwa buriko buravugwa ku marezo sosiyo, uno munsi ubutumwa buriko buravugwa muri Canada, buriko buravugwa mu Burundi, buriko buravugwa mu Basilamu, mu bihugu bya bihugu byahakanye ubutumwa bwiza.
buriko buravugwa ahantu hose mw'isi yose, abantu bose mu ndimi zose, mu mahanga yose, mu makungu yose, abantu bose nibakire Yesu, nibahindukire, nibakire agakiza. Yesu Kristo ari hafi. Mwami, ndasengera bene data bahindukire, ndasengera abantu b'Imana bongere guhabwa imbaraga n'inkomezi, bakoresha umwanya bafise, tongere kuvugira umwami wacu Yesu yadupfiriye ku musaraba i Golgota. Mwami, ndasengera umwene data yakire Yesu mu mutima, yakire umwami Yesu mu bugingo bwiwe, yongere guhinduka, yongere kwezwa, yongere kwakira ubugingo budashira, yongere kubicare mwigisha mu bugingo bwiwe. Yesu Kristo yongere kuba muzima mu bugingo bwiwe. Ndasengera abantu bakoze ibyaha bihane, ndasengera abazimiye bongere guhindukira, abatarizera umwami Yesu, abaguye n'abasubiye inyuma bongere kugaruka. Mwami, uyu mwanya dufise tuwukoreshe mu kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, tubwire abantu bose ko Yesu agira aze gutora ishengero. Urakoze Mwami, urakaza. Mwami, ndakwiyeguriye, ndakwihaye, umutima wanje ndawugushikirije, ndawuguhaye. Unyakire Mwami Yesu wanje, Mwami wanje, ndishize mu biganza byawe. Kandi mwene data wumvise ubutumwa bwiza, ndamusenge, ndamusabira kwezwa no kwera no kugororoka no guca bugufi no kwihana, maze Mwami amazina yiwe yandike mu gitabo cy'ubugingo cyawo mwagazi w'intama. Urakoze Yesu, ndabigushimiye kubikoze. Izina ryawe rihabwe icubahiro, ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Yesu nabaha umugisha, abahezagire mwese. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Haleluya, amen.